Ese kubaramutsa inshuti zanje bagenzi banje ndishimiye gusubira kugaruka kubanda igice kigira kabe cishinga ntaye canje abo muri kumwe ni Savyimana Rene suye kuza kwashingira intahe yanje ubuzima bwanje naciyemo uko ntangura muno mwanya kugira mbandanye turi dushima Imana data gushima witeka ugira neza turishimiye ubuzima bw'ubwiza waduhaye n'amahoro n'umutekano watuzaniye cyo gituma nezewe cyane kugira amahanga menshi kugira ntayenza cyane izokuza benshi kandi benshi cyane bazokwiga abandi bazofashwa abandi bazotuma mu rugendo mwizina bashikama ubuzima bwiza bw'Imana wagiye uduha no wagiye ucisha kahankura je ndavyizeye kuri inka yagiye gufasha amahanga menshi hamwe batahura izina ryawe n'izina rya Yesu amen. Muri komwe ni Savyimana Rene so kuvuga ati ubuzima bwanje yabashingiye ntayo mbwe nakuze nge navutse ibyo naciye mu nganzo kwabona inshuro zitatu zose ariko Imana ikagenda izigama byabwira yuko hariho Imana yari kirandobanura kugira ishitse ku yindi ngazi na kugira mbe umwigisho w'ijambo ry'Imana korabiye ko ndi umwigisho w'ijambo ry'Imana vyari ibintu naciye mu bikomeye cyane cyateye ubwoba nico binezeza cyane rero kubashingira zino nahe zose zingerera zigene nakuze ngere kumwe kunabaye yo ubuzima bwanje rero bwagenze neza cyane kandi bwari bw'igiciro naho byari bigoye cyane ariko muganda bishimira Imana uno mwanya rero ngira mbandanye ko nari ngeze nari mu rugo ngeze kwa marume yandeze neza angirira neza cyo ntangira kumenya yuko hari ubuzima buryoshye ubuzima bw'agaciro ubuzima umuntu ashobora kubamwo akanezerwa kuko amarume yari umuntu afite amafaranga yaraneze mandi banamera neza cyane niho nigiye rero kurya indya zo mu nkono kuko umunda yanje ntajya zo mu nkono zo mavuta byakunda yuko ndya ninamiye kurya ibintu byo mwishamba gusa yaciye rero amfata anjana ku ishuri anjiye ku ishuri narize mfite umunezero mwinshi cyane uko wamenga ngene niho mboni abana niho mboni umunezero wo ku ishuri byari ibintu binezereye cyane byari ibintu byiza cyane byari ibintu numva muri jewe bihimbaye kubona ngiye ku ishuri ngeze ku ishuri by'ukuri nanezerewe cyane ndanezerwa ndahimbaga abandi bana ku ishuri ngira kigano cyenda bitora nari mfise ubwenge muhira rero kwa bose nkamererwa neza ko abana bakwamame bankunda cyane kwa harimo abana tungana abana tunezererwa nadi mu rugo nangira kumva nezerewe cyane rero aho hantu niyo natangiye kumenya yuko Imana ifise ku mugambi nyiri ngaho natangiye kuja gusenga mu bana mu gitondo muri sanisikuru ndanezerwa cyane numva muri jewe ngubwa neza numva muri jewe merewe neza numva muri jewe hari ubuzima bwiza hari ubuzima bw'amahoro ubuzima numva nyene yuko umeze neza kuko numva yuko mfise amahoro nyene mu mutima wanje ntangira kuja gusenga mu y'abana ntangira gufata ingabire ya mbere natangiye kubona kiri kuri jewe ni ingabire yo gukina ibikino mw'ishengero kugira udusikeche kwivuga amazina n'ico gihe bikanezera cyane no bakankunda mugabo ngeze mu wa kabiri primaire vyaciye bisaba yuko subira kwa papa kuko marume vyashishwa na papa wanje mbahore nshasa kuma mu buzima buhije cyane sanga rem muka papa afise imigambi yuko yonyica yuko mandi bana amengani yonkuramwo abandi bantu bakabimbarira ati azokwica abandi bantu kambye ati bugiye kuzopfa ati mama wawe niwe yamwishe bakambye ingene yamwishe agiye ku mupfumu byose bakabimbarira nkumva najewe yuko ngiye gupfa mugabe ivyo ntivyatumye ngira umutima uhagaze nagumye nezerwa cyane abantu natangiye kubona rero yuko ubuzima bugoye cyane wowe ivyo nabice mu mfise ubwenge numva nyenda yibonesha amaso yanje gushika yaho papa sanze ari kurya ndi umwe nawe ahita abiryako kugira simfi ariko mugabo uwo mwanya ni navyumva ko ari bisanzwe uraguma ntonda ku ishuri ava mu gihe rero marume aravamwe ne muka papa aravamwe n'injya arazugara mvamwe ntangiye ubuzima bwo ku ishuri gubusa ndarubusa ngeze mu mwaka wa kane ho byabaye bikomeye cyane bibaye bikomeye cyane gushika yaho papa nawene anyanka biba bibi cyane ndamererwa nabi hama babanyi n'abana twigana rero baza baranzanira ibintu fungura zikuri niko ashinga ino ntahe ndashimira Imana abana twiganye barabana b'ubwiza cyane barabana ameze neza afise umutima nanje ubwibanje Imana yari amaye igikundiro ku bantu zikuri kugeze yaho mu mwaka wa 4 wa 5 batekina nyinga
mu mifuko y'impuzu bazikuye muhira bakazinzanira nkarya narashobora kumara nk'igice cyose kigahera ntabaye muhira ntari muhira nirarira ahantu abandi bana bangaburira utuntu nyene gafashe mabanyi y'abavomera bakamfasha mu byo gufungura ubuzima bwose buraba bubi impuzu zateko zirampererako abana mugaba bakama bantera intege ati bantera intege ati ntugire ati ntiguma wiga ko babona afise ubwenge kw'ishuri zikuri ndashimira abana twiganye zimazeyo ndashimira nk'umufure twiganye cyangwa umufure twari turi kumwe akunda kuzana imifungurwa mu mpuzu azi yabitekera vyo abavyeyi yabizana yitwa Sylvestre uwo muntu ndamushimira cyane mu gishinga ntaye cyane ndamuvuze kubera iki yangeze ibikomeye cyane amakaye bayamuhaye yacagaramo kubiri kugira nanje ayame hari abana bazokumva ino ntaye wanje hari abana ko bazokumva ino ntaye wanje byukuri hari abana mu muryango bashobora gufata ibintu bikomakomeye bagafata bagasama amakaye arenga kugira bafashe abandi bana nagenda yibona ku bandi bana babikora nabonye abana batekera amata ku ishuri kugira agenda yanwe uko bitari bitakunda yuko ku ishuri yuko ndo bivyo kurya twinirirwa ku ishuri abandi agiye kurya nanje naca nangira gukina ku ishuri ngo buzima ndabukuramo gutyo aho hose mugimenya wose ku ishuri naragize naranezerewe cyane hari yindi ntayizanzo zo kumviza abigisha bazoze baratahura abana bigisha nabo nabonye umwigisha wanje namisanzuyeko ndamubarira ati ubuzima mbayemo ndiko ndabikora ku ishuri by'ukuri yamfata neza mbuze minervare yamfata neza akavuga ati reka azoyarondera reka azoyahiga iki gihe cyose yamangirira neza ndamushimiye cyane mwigisha Vite ndamushimiye cyane na Sylvestre ndamushimiye cyane by'ukuri Imana izobahezagire bafashe bikomeye n'umukobwa yitwa Clotilde ndamushimiye cyane yama imisi yose anzanira amata anzanira imihwi kugira nanje numve ko no kwishima numve ko kwishima kwiga afise ingufu ubuzima nabo bayemo rero kwishira ubwenge burabandanya ndangwa ndirimbira Imana ndatangira gutazira Imana none ivyo bintu byabaye byiza cyane kuko nama nifata mu bintu bidasanzwe muhira hoho ngezeho sinavuga muhira nshuti zanje ndabizi neza imisi yose nabaye mu rugo cyo nice mu rugo kwa papa sinigeze nishima n'isaha niyo imisi yose yabaramate babizi bampinga byaba ari kuvumwa byaba ari gutukwa kwaba ari kuja kuragira ariko byose nkabibamwo nkorera Imana nguma mbona umuhamagara Imana ifise uko nasunikirwa cyane kumva yuko amenganonezwa niko ndaririmba nezerwa ndi mu bandi niyo nezerwa merewe niko ndaririmba mu bandi hanze duteramye muzinye vyama binezera imisi yose nabikuriyemo rero gutyo ndabikuriyemo gutyo numva ari bwo buzima bwanje bwo kunezerwa none atoyiraga mu gatandatu ko nkuru kuko ubuzima bwacu tangira kuburana na papa ntangira kumva no burana na papa kuko mico gihe mvuye mu wa gatanu naciye nomuka cyasura kuza kuba ku wundi muntu kuba kubana twavukana kuri mawe bana twavukana kuri mawe rero barandera bakangurudukaye bashoboye bakangirira neza mugabo bakavuga bagumambara ati papa wawe ntaca gufasha bantu mawe yuko noja kubura ngiye kubana papa rero natangiye kuja kubana muri commune turi kumwe na papa natangiye kubana nkiri umwana mutoya niga mu wa gatanu nari maze kuza kubana na papa wanje ndamwagiriza yuko atakintu kimwe afasha ubuzima bwari buruhije cyane kuja kubona papa bakambya ati suya mu rugo ushika yaho rero papa ashobora kunsaturira amakano ndima nkiri muri iyo myaka papa ko tumaze guca kubiri mu bandi bana sinari ndimwo bandi bana yarantaye nta kintu kimwe mu bandi bana nta kintu je sinari umwana ariko papa wanje numva muri jewe yuko fise umugambi wo kuzomwica kuko kubera iki nari mfise kamere kabi kubera nakuze meze gutyo ko nanje mu bandi bana kagize jafata umugambi wo gushobora kuvuga ati reka mfumenza mu bintu by'ingumu cyane kurinda kugira papa nze ndamwica uko ataciza na kimwe nigeze ndamubona yigeze angirira nuko buzima rero nabaye mu gutyo kunagenda nta buri jambo ry'Imana ati naguma nta ivyumviro bibi n'ivyumviro bibi gushika ngeze mu mwaka wa gatandatu rero mwana tangira kubona yuko buzima bw'iwanje ijambo ry'Imana ntangira kubona ntangiye gukompoza n'indirimbo abandi bana bakari bazikanezera ndiho ndembira amanote zikabanezera mwana nace ntanguza rero umurimo w'ijambo ry'Imana ntanguza Crebe na Nise Brothers in Jesus Brothers in Jesus nayitanguje ngira umwana muto nayitanguje mbaje kubona yuko mfise ingabire yo gukompoza indirimbo nayitanguje mfise ikinene cyuko abana ndiko ndabona bagendera mu byaha ntanguza Crebe bise Nise Brothers in Jesus iyo abavukana muri Kristo uzi kuri ivyo byanezereye cyane ndiye mbiramhimba